Reka rero ndabashimire kandi mbahe kaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kumonesha kure yanyu mukunda cane ya Isange TV. Reka mbahe mwaramutse, reka mbahe mwiriwe bivanye naho muherereye. Imbonesha kure yanyu ro mukunda cane ya Isange TV ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku ngingo nkuru zijanye n'umutekano na politike byo ngaha mu karere k'ibiyaga binini. Kuri wewe rero woba udukurikira uri ijya nino hatandukanye, turuguhaye kaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza. Eco no gushishikariza rero mu gihe woba utarapyonda sabone canke partage, no gushishikariza guco fyonda maze ukazaza uraba uwa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tugushikiriza kumonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Namakuru meze cyane azindutse, ni igitondo gitangaje, ni igitondo giteye ubwoba tugira tubashikirize kubiko biravugwa ngaha mu Burundi. Twababariye ko mu makuru twari twatohoje ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yoba yamaze kuvanwa muri Kenya mu bitaro aho yagiye kuvurirwa, ubu akaba yamaze koherezwa mu Barabu cyangwa se i Dubai mu Barabu kuvurirwayo uko amagara ye atifashe neza. Muri CNDD-FDD injyane zatangiye, bariko baravuga ko yoba yamaze gusubirizwa. Evariste Ndayishimiye yoba yamaze gusohora itangazo rukokoma. Harani makuru rero amasoko yacu ngaha mu Burundi adutohoreje atubarira ko ubu ngubu uwahoze rero Gervais Ndirakobuca, muramuzi uwo bita Ndakugarika, yoba amaze gusohora itangazo rukokoma naryo yihuta cane kubiriko biraba mu Burundi biteye ubwoba. Murahagarare magabo, muroge magabo, ibisaka vy'imbwa vyamaze gusha. Abarundi n'abarundikazi barafise ubwoba budasanzwe. Hari ibihangange murabizi, hari igihangange Reverien Ndikuriyo, hari igihangange Guillaume Bunyoni, hakaza igihangange arico Ndakugarika ndetse n'abandi batandukanye muri CNDD-FDD. Ibi rero vyaje gutuma bitera ubwoba Uburundi, ndetse uyu nyene Ndakugarika aca asohora itangazo ryihuta cane. Muri ibi bihero mu Barundi ntivyoroshe, bariko baridoga ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo amagara yatifashe neza, gusa bakidogera ko Evariste Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi we Angeline Ndayishimiye ari boba baramuhaye ishano. Harani makuru rero twatohoje n'ubundi mu Burundi atubwira ko hari ibihangange bitandukanye byoba byihishe inyuma yo kuba amagara ya Reverien Ndikuriyo atifashe neza. Hari kete rero ryasohose, iryo kete ryasohose ryasohowe n'uwasubiriye Guillaume Bunyoni ariwe nyene Gervais Ndirakobuca. Bagira bati abarundi mu gihe bagifise bino bihangange bikigihe bigiheme canka se bigihumeka uwabazima, bakagira bati muryame musinzire. Murabizi ko M23 iri kwibazwa cane n'abarundi benshi ko ishobora gufadikanya n'imihari itandukanye imwe n'imwe isanzwe igwanya ubutegetsi bw'u Burundi, ibarizwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce M23 iriko iragenzura. Yagize ati rero inyishu ni ego, birashoboka cane bivanye n'imitekerereze yabo, ariko ngo biranagoye cane gutera Uburundi bakitera Uburundi nyene mu gihe ngo bo kwifatikanya n'ijya mihari yose ikorera mu Burundi. Rero hari ikete rivyutse ryandikwa na Gervais Ndirakobuca nyene, ikaba ari ikete ryihuta cane kuza abantu nyene. Biravuga ko hari imihari itandukanye yoba ishaka kwihuza na Red Tabara ngo babe batera mu Burundi. Hari abavuga ko bashobora kuba baturuka mu Kibira, abandi bakanyura mu Cibitoke ndetse no mu zindi ntara zose zitandukanye, bakaza rero bakarasa bimwe mu bikorwa remezo byo mu Burundi. Gervais Ndirakobuca rero yatanze impanuro muri ijo tangazo abyutse asohora muri iki gitondo. Yagize ati byoshika ibihugu bishigikiye M23 nkuko mubizi birashika bitatu nyene.
ibyo bihugu rero nk'uko ari bitatu byo kwifatanya rwihishwa bikinyegeza muri Redi Tabara n'iyindi migwi isanzwe igwanya leta y'u Burundi, icoba ari ikintu gikomeye cane kandi coza gifise inguvu nyinshi ku buryo kugihagarika bitokorohera abarundi. Yagize ati rero mushire hamwe barundi, namwe barundi kazi mureke kuguma mushwana akoho, muri mu mugambwe umwe, icabwenge mwakumiriye murazizi, ibintu vyo kuguma muhagarikana imitima mwirukana ko ari mwe mapine igihugu kiriko kiragenderako, ubwo nta na rimwe mwicara bibatere isoni. Gervais rero Ndirakobuca muri itangazo abyutse asohora agira ati muroge magaze canka se uragabishe muhagarare kigabo, ibintu vyakomeye mu karere kose, nimwe mugambwe ufise ubutegetsi ariko baguma bashihana, hamwe mwomarana icabwenge mwese z'intambara, ntimubona ko muzoba musize igihugu mu kaga gakomeye? Mwicare mwibaze muzoba mugisigiye bande? Baravuga ko kidafakara abarundi, ariko uko sukuri generation yanyu yirabe mu bindi bihugu ivyo iriko ikora. Mwaramaze kwiha, ntabwo mukirara inzara na rimwe kugeza mutakiriho. Hari hageze ko mukorera igihugu naco mukagikurako agasuzuguriro kiriko kw'isi hose, mu bukene ntangere, kwivya nkenerwa nka vyose. Mu gisirikare muri naco, igisirikare c'u Burundi muri naco kandi murazi ko abana b'igihugu cacu barinda cane, ariko ntibazakoresha inkoho zo kwinjana giheze abandi bageze ku rwego rw'ubwirinzi bwo mu kirere ndetse na za dohone. Ibyo bintu tubivemwo. Ndirakobuca rero yakomeje agabisha mw'iri tangazo ryihuta cane asohoye. Nibaza ko aka kanya hari hageze ko mwirimbura amakosa yose mwakoze mukayakosora, vy'ukuri mu kubaka Uburundi bukongera kugira ijambo. Yabahaye rero inama agira ati Imana umunsi Uburundi bufise n'umwe kandi ntazovaho, uretse ko umwasi Uburundi bufise n'umwe kandi ntazovako, uretse ko gusa azarahindura isura. Mumenye no ku bami ko yamye ko ariwe gusa atawundi arigera dukuyemwo ivy'abakoroni. Uko umwaka utashe arikomeza cane, mwese nibaza ko mubibona. Niyatubwira mu myaka iri imbere hamwe ibintu vyoguma uko biri, simbabesha azotuyoboza inkoni y'icuma. Dushimire Imana uko yaremye Uburundi, kuko buragoye kwinjira, ico gusa nico kikidukikije, ariko bitavuze ko mu gihe bosatira ko bitokunda, nuko gusa vyoca bisaba inguvu nyinshi. Ariko nimba nazo bariko barazirondera canke baramaze kuzironka, nta kubabuza bazoshika kw'ihangiro. Amakuru rero avyutse ateye ubwoba uyu Gervais Ndirakobuca ariko aragabisha rero abarundi, ibintu vyakomeye. Imigwi ya Redi Tabara irashaka kwinjira mu Burundi. Rero Reverien Ndikuriyo we yamaze kuba ubuzima bwe butameze neza, abo yamaze kujanwa i Dubai. Gusa iri tangazo rero Gervais Ndirakobuca
asohoye muri iki gitondo ni itangazo rikomeye cyane, ariko aragabisha abarundi barogemagaze vyakomeye, intambara ni yose. Ababariye ko rero ku mbibe z'Uburundi ibintu bitoroshe no kogamagaze, gusa nyene birateye ubwoba. Ababariye ko harimo ibihangange bikomeye, avuze nk'igihangange Arengiyombe Bunyoni, muramuzi ko ubu ari mu gasho bivanye nuko yagirijwe kuba yaranyonoye amatungo y'igihugu. Siwe wenyene rero avuze n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo, ndetse n'umunyamabanga mukuru cyangwa se uhagarariye igisoda mu Burundi, muramuzi mwese. Abo bose rero abasohoye muri iryo tangazo ko ibintu byamaze gukomera. Barundi rero namwe barundikazi murogemagaze. Turaza gukomeza tubatororokaniza andi makuru ako ari kuza kugenda adushikirizwa nk'uko nyine amasoko yacu ngaho mu Burundi akomeza kugenda arabidushikiriza. Reka rero dusozere amakuru yacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kongo umuhari M23 wongeye kugabisha Colonel Nanga nyene uhagarariye uyu muhari, yavuze ko nta gusubira inyuma. Umuhari wa M23 ugomba gushika Kinshasa. Bavuga ko bamaze gufata umujyi wa Goma ndetse n'ikibuga c'indege ca Goma. Akavuga rero ko ivyo bidahagije, ahubwo ko bagiye kubandanya bafata na Kinshasa, ariko ngo bazotuza. Birakomeye rero cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa umuryango wa Afrika y'Ubuseruko EAC wasavye Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo kuyoba yajya mu biganiro n'ujya muhari. Gusa we yabihakanye yivuye inyuma, avuga ko atovyihanganira kuba yogirana ibiganiro n'ujya muhari. Birakomeye cyane rero muri Kongo, ingwano byayangaye. Abacacuro biravuga ko bo bamaze kuva muri Kongo basubiye iwabo mu bihugu baje baturukamwo. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Turaza gukomeza tubaza amasoko yacu ari ngaho muri Kongo aza kutubarira ingene vyifasha. Reka rero ndabashimire mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mu Konda cyane ya Isange TV. Kubadukurikiraga bari muri Tanzania, bari muri Uganda, bari muri Kenya, bari mu Burundi nko mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge, abari mu Rwanda n'ahandi ijya nino hatandukanye. Reka mbashimire. Mu makuru n'ibiganiro turaza gukomeza tubashikiriza, turakomeza tubatohoreza amatohoza kukungene ubuzima bwa Sheikh Ndirakobuca bumeze iyo ngiyo i Dubai. Nimukomere rero, gusa Abarundi mugabishe kw'iryo tangazo Reverien Ndirakobuca asohoye.